izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Abashitsi nitwa Ndikumana Patrick, narizeye Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo yapfuye arazuka, ubu ni muzima. Buri munsi ndwana intambara yo kumushingira intahe muri byose. Haleluya. Uno munsi rero mpagaze hano kugira ngo nibutse abo dusangiye urugendo akenge k'umugwanizi umwansi Satani. Ishengero rirafise umwansi, ariko kandi naho arirwanya ntaryo azoshobora, kuko ishengero rirafise nyeneryo. Afise umugambi rero umwansi wo kuzimanganya ishengero, kandi yabigerageje kuva rikibaho rigitangura, n'ubu ari ku kivi. Ariko twebwe ishengero turakwiye kumenya akenge kiwe, hanyuma dusaba Imana iduhe amaso yo kubona n'ubwenge bwo gutahura, maze tuyikorere. Rero bwa mbere nagomba ngo twibukanye, hari igikorwa Yesu yaduhaye, nico kugenda guhindura amahanga kuba abigishwa biwe. Abo tubashingira intahe tukabigisha rya jambo rya Yesu Kristo, ko ari we nzira, ko ari we kuri, ko ari we bugingo, atahandi agakiza kabonekwa atari muri we. Ukuvuga ico nico gikorwa twahamagariwe gukora. Ariko nk'uko nabivuze, hariho umwansi w'ishengero, umugwanizi Satani, akora ibishoboka byose kugira ngo ishengero arizimanganye, ariko ntibishoboka. Reka ufashwe n'amajambo ari mu cete cya kabiri cyanditswe na Yohana, igice kimwe gusa. Icete cya kabiri cyanditswe na Yohana, turahera ku murongo w'indwi tugeze ku murongo wa 11. Icete cya kabiri cyanditswe na Yohana, turahera ku murongo w'indwi tugeze ku murongo w'11. Aravuga ngo, kuko abayobeza benshi baserutse bakaja mu isi, batemera ko Yesu Kristo yaje afise umubiri. Umeza atyo niwe ayobeza, kandi niwe antikristo. Mwiyubare, ntimuhombe ivy'ibikorwa mwakoze, ariko ngo muhabwe ingero itagabanije. Umuntu wese ararata, ntagume mu vyo Kristo yigishije, ntafise Imana. Uguma mu vyo yigishije niwe afise Data wa twese n'Umwana. Nihagira umuntu aza iwanyu akaza atazanye iyo nyigisho, nimuze umwakire mu nzu zanyu, kandi nimuze mumuhe ikaze, kuko uzomuha ikaze azoba afatanije nawe mu bikorwa vyiwe bibi. Imana idufashe. N'aya majambo twagomba ngo tusangire, hanyuma dusenge Imana, tuyisabe kuduha amaso yo kubona akenge ka Satani, maze tuyisabe iduhe kurinduka, tuvuge ubutumwa, tuzana abantu kuri Yesu. Yesu agira aduganwe mu ijuru, yabwiye abigishwa ati, muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako, muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe Yerusalemu, Yudaya, Samariya, no kugeza ku mpera y'isi. Nukuvuga ngo intumwa yariko abwira ayo majambo zagiye zirindira iryo sezerano i Yerusalemu, maze ngo ku munsi wa Pentekote ushitse, mpwemu yera abazako, bose bahabwa ubushobozi. Uhereye ico gihe baronka ubushobozi, baciye basohoka batangura gukora igikorwa Yesu yabasigiye gukora. Imana ishimwe cyane. Batanguye igikorwa, nukuvuga ngo
abantu benshi barize Yesu, ishengero riba riravutse. Hariho rero ibyabaranga novuga ni ubenshi ishengero tugezemo vyatakaye, kumbura ni kakenge k'umugwanizi katwibagiza ngo bashishikara cyane mu vyo intumwa zigisha, bisigura ngo baravuga ijambo ry'Imana, barasangira ivyera, bagashinga intahe ya Yesu, ariko kandi baragira ubumwe, urukundo, bakaba hamwe, ariko kandi baramanyagura umutsima, bakongera bagasenga. Umwami Imana Bibiliya itubwira ngo yama abongera abakizwa, yama abongera abakizwa, kuko ishengero ryari rivuze, umwansi yari abibonye. Nico gituma nagomba ngo turabe akenge yakoresheje muri kahise, turabe akenge ariko arakoresha uyu munsi, maze dusabe Imana ngo tubone kandi dutunge imitima y'ubwenge. Satani rero igihe ishengero ryavuka yarakoresheje abaganza hamwe n'idini, ukuvuga ngo abaganza n'idini ryariho barahagurutse batangura kurwanya ishengero, babagiriza muri migumuko, dumbi, bamwe bagafatwa bagakubitwa, abandi bagashigwa mu mabohero, abandi mbere bakicwa. Ariko kandi ishengero ntiryazimanganye. Satani yarindukije yongera akoresha abizeye ubwabo, ni ukuvuga ngo yabateje imwemu y'amacakubiri. Reka twitize amajambo ari mu cete ca mbere Pawulo yandikiye Abikorinto, turabe iyi mwemu yadutse kugira ngo ishengero rizimangane. Cete ca mbere Pawulo yandikiye Abikorinto, igice ca mbere ku murongo wa 12. Cete ca mbere Pawulo yandikiye Abikorinto, igice ca mbere ku murongo wa 12, aravuga ngo ico mvuze ni iki, yuko umuntu wese muri mwebwe avuga ati jeho nduwa Paulo, uwundi ati jeho nduwa Apolo, uwundi ati jeho nduwa Kefa, uwundi ati jeho nduwa Kristo. Mane dufashe cyane. Satani yateye imitima y'abizera, ni ukuvuga ngo bwa bumwe turabona butanguye kuvaho. Bamwe bakavuga bati twebwe turaba Paulo, abandi bati twebwe turaba Kefa. Ni ukuvuga ngo bari batanguye kwicamo ibice. Niko umugwanizi akora, kandi uyo ngo yigenza nk'intambwe irondera ikirotsa, burya yigomba kurotsa itangura kubisanzaza, hanyuma ikagera rirokeje. Ni ukuvuga ngo ishengero ritangura kwicamo ibice. Urabona abantu batangiye kwicamo ibice. Hari ibindi mwemu Satani yateje mu bizera iki gihe, imwemu tubona muri Petero ari kumwe n'abanyamahanga bonyene barasangira, ariko ari kumwe n'abayuda yaca yinuba abanyamahanga. Imana idufashe cyane. Ni ukuvuga ngo impemu yo kwinuba, impemu y'amacakubiri yari irimo, naho kenge Satani yazanye. Satani rero yaratinze arakoresha n'abanyabwenge, kuko naho byari uko, urabona Paulo agerageza guhanura no gukura hiyo mpemu, ariko Satani yaratinze arakoresha ubundi bwenge. Yarakoresheje ubutegetsi, ni ukuvuga ngo ubutegetsi n'idini bashishikaye kwica abizera, ariko uko babica niko bashishikara kugwira. Icyo gihe hari ku ntwaro y'Abaroma, ni ukuvuga ngo abizera baricwa, ni ukuvuga ngo barasanzaye ku buryo y'amacakubiri ari mu mitima, na kwa gusanzara bica utugwi, bakwira hose ari utugwi.
ivyo kubica rero vyaciye bimera nk'ibihagarara. Bwa bwenge rero Satani arabuzana bushira mu bantu mu batware idini n'ubutegetsi bw'Abaroma. Baca bahiga umugambi ingene bashobora gushira hamwe iyo migwi yose, abantu bose basenga. Ico gihe hariho abakurikira Yesu, hariho abasenga Imanakazi, hariho abasenga izuba, hariho abakurikira ivyagezwe vya Mose bakabikurikiza, hariho n'abasenga ibigirwamana. Baca bafata umugambi rero ubutegetsi bw'Uburoma ingene bwoshira abo bantu bose, iyo migwi yose babashira hamwe. Nico gituma baciye bakoresha kenge Satani ari babayoboye, ukuvuga ngo kubizera umwami Yesu babategurira inyigisho zijanye n'ivyizerwa vyabo, babategurira ijambo neza, ariko kandi bashiramwo ivyizerwa atari ivyo, kuko hari ivyo bimwe muri vyo bashizemwo bivuga ko ibikorwa n'ivyo bizotuma Imana yemera umuntu, ku buryo naho umuntu acumuye aca akora impande yo kwirega ashirako ivyo bita acte de charité, ibikorwa vy'impuhwe, kugira ngo icaha ciwe bakibabarirwe. Ukuvuga babayobesha ubwenge. Hariho abasenga ibishushanyo, baciye bafata muri ako kenge k'ubwami bw'Abaroma, bategura ibishusho, barabaza ibishusho n'utugenegene, baca bereka bamwe bakurikira Yesu ko ivyo bizokwama bibiributsa aberanda, bibiributse n'igikorwa Yesu yakoze. Babakorera ibishusho, ariko kwari kugira ngo abasenga ibishushanyo nabo nyene babone yuko biributswe. Hari abasenga Imanakazi ihambaye Arutemi, turabibona hariya mu vyakozwe n'intumwa. Reka turabe iyo mana ukuntu yari ihambaye kuri bo. Vyakozwe n'intumwa 19 ku murongo wa 27 turabona aba basenga Imana ko bariho n'ingene bafatiye Imana. Vyakozwe n'intumwa 19:27 aravuga ngo suko igikorwa cacu kiri mwirinde kigiye gukengerwa gusa, ariko kandi n'ingoro y'igitabo c'Imanakazi ihambaye Arutemi yotiturwa, mbere yonakurwa ko icubahiro cayo gikomeye, ariyo abo muri Aziya bose n'isi yose basenga. Bisigura ngo iki Kimanakazi cari ikimana gihambaye, abo muri Aziya ndetse n'isi yose nico basenga. Nabo nyene babashira muri uyo mugu kugira ngo babashire hamwe. Baca bafata Mariya bamuha icubahiro kirengeje, ku buryo bavuga yuko atabandi bana yavyaye, kandi ko yaduze mu ijuru, ndetse bashinga n'itariki yadugiyeko kugira ngo abasenga Imanakazi Arutemi nabo nyene bisange ko barimwo. Baca bafata abakurikiza ivyagezwe, abavyitondera, ukuvuga ngo babashiraho ivyageze ko bakwiye kubikurikiza amabwirizwa. Uwo bizogora kuri ayo mabwirizwa ntiyicishwa amabuye, ariko kandi agende yirege. Baca bafata abasenga izuba, kuko ivyo gusenga izuba turabibona no muri Bibiliya kuva mu isezerano rya kera mu gitabo c'Ingoma ya 2:14-5 n'Abalewi 6:30 turahabona ko hariho igishusho c'izuba bataba ku misozi, hanyuma abantu bakagisenga. Ukuvuga ngo abasenga izuba nabo nyene bariho babashiramwo. Ni naco gituma bafashe ku mashusho yose y'aberanda bamwe bizera Yesu bazi, babashushanije, baca bashiraho ikimenyetso c'izuba ku mitwe yabo. Mane dufashe cyane, bashiraho igishushanyo c'izuba ku mitwe y'amashusho y'aberanda yose. Bariko baragira kalendriye, urutonde kalendriye tunakoresha uyu munsi y'Abaroma. Baca baravuga ko n'umunsi
wo gusenga n'uyu munsi wa Sunday, umunsi w'izuba, wari umunsi basenga iyo mana y'izuba. Iyo migwi yose bamaze kubashira hamwe babatunganiriza inyigisho, baca babita Ekereziya Katolika y'Abaroma yagenewe bose. Gutyo rero bose baba muri ako kenge, baba hamwe kugira ngo bashobore bose kubakontorora. Ariko harageze yaho Imana ica ku mupadiri yitwa Ritere, arabona ukuri, arasezera. Haleluya. Abakizwa abaporoto baba baravutse. Abakizwa bakivuka bazanye ka kanovera k'ishengero, barongera bagarukana uburyohe bw'ishengero. Ariko naguma ndababwire, Satani uko yararejo n'uyu munsi niko akiri. Kandi akenge yakoresha, naguma ndababwire, niko akoresha n'uyu munsi. Uno munsi arakoresha bizera, yarabaciyemo imice. Uzawumva bamwe bati twe turabapentekote, twebwe turabafekaru, twe turaba Emmanuel. Nukuvuga ngo hariho kwinubana, ariko bose Kristo n'umwe. Haleluya. Nukuvuga ngo yarashanjaje aca imice mu bizera, ku buryo aba badahana umugeni n'aba. Aba ugiye no gusubira ubanza ubatizwe, ugiye hariya ngo banusubire wigishwe. Bisigura ngo baracanyemo ibice. Satani arakoresha kandi abizeye ku buryo ubu hari abitwa abakozi b'Imana, abapasitori barondera ubundi bubasha buvuye ku mugwanizi. Imana idufashe cyane. Akabwirwa ati erega ishengero ryawe ntirikura, ingo tukwereke ukuvyara. Ingo tukwereke ukuvyara. Iyo bakujana n'ivyo bakora sinzi, sinagiyeyo, ariko narivuganiye n'uwo bagira bavyare. Ivyo bamubwiye yumva bimuteye ubwoba, ataravuga ati reka turekereze kumara bajya abantu bakeya. Hari abarondera ububasha kugira ngo babwire igikundiro, bakundwe. Ariko nabo bamubwire abo bose n'abitwa abapasitori, n'abitwa abakozi b'Imana, Satani yarateye mu bizera kugira ngo ishengero rijuragirike. Abantu bo gushira umutima ku ijambo, abantu bo gushira umutima ku vyizerwa, bashira umutima ku bafise ubushobozi batazi iyo babuherewe. Imana idufashe cyane. Ako kose nakenge k'umugwanizi, ariko nagomba ngo uyu munsi amaso yawe yongere kandi abone, ugarukane uvyiyumviro vyawe, maze usenge Imana, usabe Imana ikugurura amaso, ubone aho ishengero rigeze, utunga umutima w'ubwenge. Satani arakoresha abaganza n'idini. Hari aho abizera bicwa, hari ibihugu byinshi wizeye umwami Yesu bakwica. Hari ahandi bafata ingingo ku buryo baca baguca bakakomora. Hano iwacu no mu bintu bihugu bimwe bimwe na Gahengwe, aho usanga abantu basenga ntihagire icyo bagira, bavuga umwami Yesu ku mugaragaro. Ariko naho nyene si uko akenge ka Satani katashitseyo. Nabo ndababwire, Satani arakoresha ako kenge agaca yinjira mu bwenge bw'abaganza, bagafata ingingo ku buryo bavuga bati amashengero yose ategerezwa kurongorwa n'abantu bafise lisansi. Ariko nabo ndababwire, ishengero ntirongorwa n'amashuri, ishengero rirongorwa na Mwemu Yera. Bisigura ngo hanze ab'amashure bavuga ivy'amashure, ariko Mwemu Yera bamusore. Ishengero ngo rizimangane, ariko nagomba mubwire tumenye akenge k'umugwanizi. Iyo dusenge dutumbereza isengesho kugira ngo Imana, haleluya, itugwanirire, iduha amaso yo kubona, maze dusabe n'imitima y'ubwenge. Hari ivyo maze iminsi mbona mu bihugu bitandukanye, mu bigambo bitandukanye, mu bintu bitandukanye, bahamagarira abantu gusenga. Ariko nariwereje sana muri iyo bigambwe no muri iyo migwi mu bihugu bitandukanye, usanga harimo abantu b'ivyizerwa bitandukanye. Harimo abagatolika, abamizirima, abahindu, ababuda, bose bahurira hamwe bagaca bavuga ngo dusenge Imana. Ariko mu vy'ukuri tugendana ubwenge bene data. Imana, iyo bavuga Imana ni nyinshi.
mu majambo twasomye ngo nihaza kuri mwebwe abatazana inyigisho ko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, ari we yapfuye akazuka, muze mwitonde. Ati dusenge Imana. Bijya bintu jewe biranzazanira cyane kandi nabonye bikomeye kuko no mu butegetsi byarashitseyo ubu arico igiharawe kigezwe kitwa ngo National Prayer Breakfast, ngo déjeuner de prière, aho mu bihugu byinshi kw'isi abashinga amateka n'abakuru b'ibihugu baja hamwe bakajya bagasenga ngo tubikoze nuko ngo Bibiliya ivuga ngo nkuko Yesu yabikoze. Ariko nagomba mbabwire, nariweje ndabona akavidewo bariko barasenga. Hari abasenga ubona ko basenga nk'abakizwa, hari abasenga n'ibimenyetso, hari abandi ubona bafuka amasizi bariko barahamagara, ariko bose ngo basenga Imana kandi bariko barasangira nkuko Yesu yabivuze, bariko batitura ivy'Imana. Imana idufashe cyane. Bariko barabititura. Nariko ndaraba no ngaho iwacu mu mwaka uheze byarabaye ivyo bita breakfast prayer, déjeuner de prière. Abashinga amateka ndetse n'umukuru w'igihugu niho yarari hari mu mwaka uheze itariki 1 kwa gatatu. Bari bafise urufatiro ruri mu Bikolosayi igice cya 2 ku murongo wa 23, aho haciye haza itegeko ngo imbere yo gutangura ibikorwa mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, abantu batangure n'amasengesho, batangure ibikorwa n'amasengesho. Sinzi sinkora muri leta ngo tugire evaluation ingene ayo masengesho bayakora, kuko usanga abo mukorana bamwe n'abamizirima, abandi n'abagatolika, abandi n'abakizwa, kumbure harimo n'abahindu, kumbure n'ababuda. Ariko ngaca niyumvira none bayasengamo gute? Basenga gute? Mu izina rya Yesu basenga ikimizirima, basenga igihindu. Nukuvuga ngo nugutitura. Yesu ndiyumvira ati none ukuvuga butumwa botumira mu masengesho ahurikiyemo iyo migwi yose, mbega azokuba ukabwira abantu ati nimwihane mwizere Yesu? Ndafise abakenga kwa gateka kazina muntu kazovuga ngo urikora hohotera abandi. Vuga Imana hanyuma ureke bariya bizere Muhamadi, nabo wizere Yesu, mugabo hano musenga Imana. Urasenga ariko ufise amakenga ko mutariko musenga Imana imwe. Bari dufashe cyane. Nagomba ngo uyu munsi dusaba Imana kurinduka, tuhagarare tuvuge ubutumwa bwiza. Ubundi namubwiye ati mbega mu munsi bagutumiye muri ayo masengesho wowe uzovuga Yesu, bazocagushira mu gashi. Arabyumvira ati bazofuma bambura mu kazi canke bafunge, jewe ninaronka akaryo twakoranye muri bijya bikorane twese turimo zovuga bihane bizere Yesu, bakazira muri cyo bamwe cyo bashaka. Ndavuga ati uzovuga akazi kazobagaheza kandi uravye niyo numbero. Wewe vuga Imana ariko ntubwire abantu ngo bihane, ariko wewe nuwizeye. Uyu munsi nagomba ngo usaba Imana iwe kubona no kurinduka, ushingire intahe Yesu muri ivyo bihe nyene. Imana ishimwe cyane. Iyo hari umugambi nk'uyu abantu bakabwirwa bati dutanguze ibikorwa no gusenga, ni ikintu cyiza cyari kuryohera Imana kandi gikozwe hose. Urabona ko twogira ikanguro mu gihugu kandi nta kabuza imigisha yoba myinshi, ariko ko bikorwa vuge ni umugisha ubikurikira tuwunezererwe. Amen, tuwunezererwe. Ariko nimba gusenga Imana itakwemera, twitege ibindi bitari umugisha. Ariko wewe wizeye, nagomba ngo uyu munsi usaba Imana kugira ngo ikugura amaso kandi twubahuke, tuvuge ukuri, dushake tukuzire. Naravye ibihugu byinshi bikora aya masengesho no gusangira nk'uko Yesu yabivuze. Nivyo bihugu birimo ibihuhusi,
imiyaga birimo imyuzure, nivyo bihugu ubona bategura intambara cyane. Cyabibaza ati none aya masengesho ahimbara Imana? Ekaye nakenge kumugwanizi abantu bibagire kuvuga ubutumwa, abantu bibagire gushingira intahe Yesu. Ariko muri iki gitondo nagomba ngo gufata kanya dusenge kugira ngo Imana itwugure amaso, tubone ibihe, tubone akenge kumugwanizi, maze tuyisabe iduhe imitima y'ubwenge. Reka mu gusenga turangirize kuri aje amajambo twasomye ari mu cete cya 2 cyanditswe na Yohana. Ku murongo w'indwi aratubwira ngo kuko abayobeza benshi baserutse bakaja mu isi, abayobeza baraserutse. Nagomba ngo mu gusenga kwawe wumire kuco ufise, wumire kuco wakiriye, agakiza wahawe. Nagomba gusabe ngo abari kugumya wizere Yesu n'umutima wawe wose, ntutandukanye iburyo cyangwa ibumoso. Aho hanze hari ibitangaza by'abadayimoni, aho hanze hari amategeko azava ku badayimoni, hari imikorere mibi kandi mubabwira utarabibona ushobora kubitahura. Jewe naragiye gusenga, umuntu aravuga ati ngo tujyane gusenga umuntu yatewe n'abadayimoni. Ndavuga ati nta kibazo, n'umugenzi turagenda gusenga. Turasenga muri yo, turasenga kabisa, inzu yose turagenda gusenga. N'indugumbira turasenga, twicaye turuhutse. Ndabona nyamuntu twari kumwe, mbona ko twari mu ngemu imwe, twari dukoze kwengo makayiri ngaho bakandi. Mane dufashe cyane, ndabona yirengeje ikiyeri gikanye, numva muri jewe ndahinda agashitsi. Bene data, Satani ariko arakora kandi harakenge ariko arakoresha. Umuntu urashobora kubona ari mwene data, ariko kandi naho uvuga Imana, warazi Imana ahamagara. Imana itwugura amaso, tugenda imitima y'ubwenge. Ku murongo w'umunani aravuga ngo mwiyubare. Muri amajambo nyene ku murongo w'icenda aravuga ngo ntimurarate, mugume mu vyo Kristo, mu vya Kristo, mugume mu vya Kristo. Ku murongo w'icumi abaririmbyi boza kugira ngo dufate umwanya dusenge. Imana itwugura amaso, tumenye abavuga Imana ntibavuga Kristo, ariko wewe ico wakiriye ukigumye, kandi akaryo kose uronse ushingira abandi intahe, ubabwire ko Yesu ari we nzira, ukuri n'ubugingo. Ubashingira intahe, bihane kugira ngo tuje mu bihe byiza, twoye guhera Imana nibayijyanye. Bene data, aho gusenga kwagwiriye niho ibihe bibananya kuba bibi ku isi yose. Ariko nagomba ngusabe wewe wamenye Kristo, saba Imana iguha amaso kandi usenge by'ukuri kugira ngo Imana igukoreshe muri ibi bihe. Nagomba ngo tuve hasi dusenge. Ku murongo w'11 aratubwira ngo bishobose ntukifatanye nabo. Udashoboye kubahindura ntukifatanye nabo. Niwifatanya nabo ho kubahindura bazoguhindura. Ariko saba Imana iguha amaso, iguha ubwenge. Usabe umurongozi nikachika Isaac agufashe mu isengesho. Ariko usaba Imana kugira ngo ikugura amaso ubone, iguha ubwenge, iguhe kurinduka, uhagarare gushingira intahe Yesu Kristo. Ibihe tugezemo ibihe bigoye, ibihe tugezemo n'ibihe Satani ariko arakora ubwenge bwo kugwa bwo hejuru, aho umuntu ashobora kunanirwa no gusenga. Uyo munsi ntasenge kubera iki? Kubera ko hariho maci, Barca yatsinzwe, abaye adasenze n'amasengesho agacika. Satani ariko aradusamaza. Bene data, imipira yatwaye abantu, ubwenge bw'abantu bwose bwagiriye mu bihendo. Imana zabo zashitse inda, barondera ubutunzi mu buryo butandukanye. Ariko nagomba ngubwire ngo akenge kose mugwaniza zambo, saba Imana ikugura amaso, maze utunga umutima w'ubwenge. Birashoboka ukaba waje hano gutembera gusa, ariko ukavuga uti uyu munsi ndashaka kwizera Umwami Yesu.
turashaka ngo nawe nyine twiyereke ubona wo ufukama hano ukaganyira Imana